Dubaye mwiriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kure yanyu BTV Burundi kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha akabagizwe n'ingego nkuru zikwirikira. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abacamanza gutunganiriza abene gihugu kugira ubutungane busagarare. Nayo inyuma y'igihe kitari gito hatibonekeza isukari hano mu gihugu cy'u Burundi ngo ubu yamaze kuboneka hano muri komine Mukaza ngo n'abatarashikirwa bakaba bagiye kuyironka vuba. Ndabaha ikaze mukanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze kandi mwebwe mwese muriko muradukurikirana nko nari mpejeje kubibamenyesha. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arasaba abacamanza gutunganiriza neza abene gihugu ngo kugira ubutungane busagarare. Ndabasabe tumukurikire. Ubutungane buriho, habuze abashira mu ngiro amategeko. Umushahara se utuma abacimanza nabi ntibabeshe. Umucamanza w'ukuri mwisanzwe ahacitse hose atunganiriza abantu, ntarinda kuvuga ngo impera. Mugo maze kumva ko uri umucangero, ubucamanza baba buhejeje guca mu myanya y'intoki, buca ubucamanza ntibube ubutungane. Je ndabiza umucamanza wese kabisa w'ukuri bamwita igikashi. Baciye bagira ingingo nabo nk'ubu ibikashi nyene biranka kusinya ku rubanza, baca bavuga ngo bakeyi ngo bashiraho benshi bashize. Umva we uri umwe wabonye ko urubanza rwariwe uravuga uti je sinsinya, mugo urubanza ruraja mu ngiro kuko bavuga ngo uri umwe ngo wagwase abandi bavyemeye ruraja mu ngiro. Uwo muntu rero adasinya yase gusinya bamwita igikashi. Mu Burundi hari ikintu ca solidarité négative. Umugenzi wa umenga ntacumura. Igihe duheruka kugena abatwara amasentare, nafashe abantu 4 bagira iperereza mu ntara. Ndagusavye ugende unyumviririze umucamanza muri irya ntara yoba atarigira avugwa ku giturire. Aho ndabwiye nk'umupasitori cyangwa umupatiri cyangwa undi muntu mbona ko ari intungane azi kuraba societe. Hanyuma ndafata ncangira komisiyo igira idepuya. Twava tuti umucamanza azohurizwa ko nabeshi ni wazoba ari intungane kuko ntibavuganye. Abantu 4 umwe wese yagiye gatora ukwiwe batavuganye, uwo bahurije kaba ubuvuga uti ni wewe. Ndabagena mpeje kubagena nca ndabajana ndabagirisha umwiherero, mbarira ingorane ziba mu butungane zituma ubutungane butagenda neza. Abonye nurumva nafata ko arizo ntungane za mbere. Nta mezi 3 yaheze batampemukiye. None jewe ikindi nokora kugira ngo menye intungane nokora iki? Ndanya n'amakuru yacu nyuma y'igihe kitari gito hatibonekeza isukari hano mu Burundi muri komine Mukaza ngo isukari yasubiye kuboneka ukuri kwamye ndetse n'abatarayironka ngo bakaba bagiye kuyironka. Ni nkuru ya mugenzi wacu Benoit Sindayigwara. Isukari iriko iratangwa neza mu gisagara ca Bujumbura aho twaciye nko muri zone Rohero, Bwiza, Nyakabiga kuri uno wa 13 Nyakanga. Abarongoye ayo mazone bavuga ko hashizweho mbere n'umugwi ubikurikirana kugira igikorwa kigende neza. Isukari maze sani yabuze mu Rohero iramaze kuboneka mugana we ntiyakwira kuko ubushize harabonetse amatoni 200 muri zone Rohero, 10 yabonetse muri quartier centre ville, 5 ziboneka muri quartier NSS, 5 ziboneka muri quartier Kirivugizo. Umva ni 200. Ivyo umukuru sagara cyangwa murabifasha mu ntoke mbere ashaka n'umugwi ufasha kugira ngo cyangwa ryayo rigende neza. Uwo mugwi tuzokorana kugira ngo turabe kuntu isukari ishaka ko mugero ukwiye mu makarite kugira ngo bose bashire kuronka. Twebwe n'ishobora bazotanga ivumbere kuva mu kugisagara ca Bujumbura atugije inama y'abatanze isukari n'abantu bo mu ntwaro administration. Rero twashitse kwihangiro yuko isukari yota iva muri Sosumo
tukamenya abayirose tukamenya n'ahija ni mu gutangwa umukuru w'umutumba akamenya isukari yashitse muso kuyitanga bakayitanga ari hari cyangwa mu kuyitanga nta biba ku mugaragaro kuko ubanza uzana agakaye k'urupangu ari umuntu naho atasanzwe aba ngaho nza kwisigwa tukaba yuko umuntu ari we aho umuntu w'umuvyeyi atapana bamwe batuma b'abakomisiyoneri batigena mutonde bakayizana shedaranza 5,600. Urongoye zone Rohero Fulgence Sindayihebura arahumuriza n'abatarashikirwa ko bagiye kuronka. Bariko barakorera ku mariste yavuye Igitega abayitavye umubonano w'umukuru w'igihugu nayo uwari yitavye umubonano w'umukuru w'igisagara n'amariste ari muri meri n'uwo mugwi ubonana kenshi n'umukuru w'igisagara uko uca kenshi kuri meri natwe abajije intwaro ko ariko tubuzi imyidogo y'abenegihugu twegera umukuru w'igisagara tukamubwira ukuntu bimeze ko ntabaronse n'atararonka uko ndamuzi ndazi ko azakudushaka kugira ngo n'amakate n'ayaronke kuko nta mwana ariko none aho mwomenya ko hari haheze imisi isukari arakayobera abahinga mu gisagara ca Bujumbura hamwe no hagati mu gihugu. Tubandanya n'amakuru yacu mu ntumbero yo kugwiza umwimbu ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bwashinze ibiciro bishasha bitavuna ku ifumbire hamwe n'ishwagara bivuye ku rugero rw'abarimyi basaba iyo fumbire n'ishwagara biyongereye cyane bigatuma na leta yongera ko amafaranga iriha ku murimyi wari we wese atoye ifumbire eka mbere bikava no kwiduga ry'agaciro ry'amafaranga mvamakungu ibiciro bijanye no kuronsa abarimyi ifumbire n'ishwagara ku giciro kitavuna bitunganijwe uku gukurikira umufuko w'ibiro 25 wa fomi imbura uzogugwa amafaranga ibihumbi 86 n'amajana 408 muri ayo umurimyi azoriha amafaranga ibihumbi 31 leta nayo imurihire ibihumbi 55 n'amajana 408 umufuko w'ibiro 25 wa ifumbire bita ihe uzogugwa amafaranga ibihumbi 91 n'amajana 965 muri ayo umurimyi azoriha amafaranga ibihumbi 33 leta nayo imurihire ibihumbi 38 ibihumbi 58 n'amajana 965 tubamenyeshe yuko ngaha twahinduye ko kuva ubu umurimyi tugiye kumuronsa ihe mu kibanza cyaho yahora aronka ifumbire bita fomi totahaza umufuko w'ibiro 25 wa fomi bagara uzogugwa amafaranga ibihumbi 77 n'amajana 473 muri ayo umurimyi azoriha amafaranga ibihumbi 28 maze leta nayo imurihire ibihumbi 49 n'amajana 473 umufuko w'ibiro 50 wa wishwagara uzogugwa amafaranga ibihumbi 19 umurimyi akaba azoriha amafaranga ibihumbi 5 gusa maze leta nayo imurihira ibihumbi 14 aho muca mwumva ko leta ishiramwe inguvu ku rugero runini cyane tuboneyeho akaryo ko gutera intege abarimyi ko bobandanya bagwiza umwimbu leta nayo ntaco itazokora mu kubandanya kubashigikira mu kubaronsa ivyankenerwa
bitabavunye. Igisata c'abigenga n'urufatiro rw'ubutunzi bw'igihugu, ico nico civugo kiriko kiraranga inama igira gatanu iri kirabera hano mu gisagara ca Bujumbura ijanye n'ivyo ubutunzi. Kurikirana Aimable Manirakiza. Twatunganije inama yitwa Burundi Economic Summit, inshuro yayo ya gatanu tuyitunganya hano mu gihugu c'u Burundi. Intumbero y'iryo huriro ry'abahinga batandukanye ry'abavuye muri leta, mwabonye nk'abashikiranganje, ry'abavuye mu nama nshingamateka canke nkenguzamateka, ry'abavuye mu bikorera utwabo, ry'abayigisha ba makaminuza, ndetse n'indi migwi yose ifise uruharo urushanke ruriya kugira ngo umurindi ujanye no kwikorera ivyacu vyorohe canke bigwize gusumba canke bigwire gusumba mu gihugu cacu c'u Burundi. Rero iyo nama uno mwaka ihagaze ku civugo gihagaze ku ruhara rw'abikorera utwabo ku murindi w'iterambere igihugu cifuza gushikako muri 2040 canke icivugo c'uko Burundi bwateye imbere muri 2060. Abanyamideli ngo ntibahabwa agaciro gakwiye kandi ivyo bakora bihesha agateka igihugu. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ange Nikrita Irakoze. Bamwe mu batwara amashami atandukanye y'abanyamideli bavuga ko bijanye n'imideli mu Burundi bitarahabwa agaciro gakwiye n'amasoko kwagoye kuronka, kandi ari bimwe vyerekana ishusho nziza y'u Burundi mu yandi makungu. Bivugwa na Iva Mubereza, umwe asanzwe ari mu ishami rya Brand Zoe. Mu gihugu cy'u Burundi icambere mu gufashwa hari kushereke ko muri manikina hariyo kategori zitatu muri manikina. Hariyo kategori ya manikina commercial, hariyo manikina photo na manikina podium. Muri abo bose kugira bafashwe nuko baba baronse amasoko. Amasoko sinovuga yuko yoroshe, amasoko muga turayarondeza nakujye usanga umuntu ariko ararondeza hirya no hino kushereke amasoko. Gusa turizera mu mwaka cyangwa mu mezi ari imbere tuzobona amasoko. Kujya bahindagura nuko biva mu kwidandaza. Kaida umunyamideli aje arangwa no kwidandaza, ni guhindura, azarahinduranya amastile y'ingene abayeho. Umunyamideli ashobora kuba hano hose ariho hose. Abonye umunyamideli mubonamwo akunguko kanini. N'akarorero turashobora gukorana n'ishirahamwe ry'amavuta, ni rimwe navuze ati manikina commercial niyashobora guhamagara umunyamideli akabasirukira. Umunyamideli apresenta inyambaro, apresenta ubwiza bw'igihugu. Mwama mubona abanyamideli bino mu Burundi bari hanze ego bapresenta Burundi. Jesse Miguel nawe nyene arongoye ishami rya Flame la Mode aremeza ko imideli ituma igihugu kimenyekana, ariko ko hariho abatarabitahura harimo n'abavyeyi bafise abana babikunda, ndetse ko batagirirwa n'amahirwe yo gushirwa ku byapa byo guhanisha ibintu bitandukanye, ariko bagasanga ko abantu batazwe. Bon, déjà umunyamideli navuga ko ari nk'umuntu aba ari nka image y'igihugu mu nzira imwe canke iyindi, kuko kuba umunyamideli no kuba ari nka art, uri muri art, donc ukora art wese hanini abaho representa igihugu akoreramo iyo art. Burundi deja turafise akabazo gatonya kubabikoramwo, turagerageza kubishikana kure bien sûr kugira mu bindi bihugu bashobore kutwakira, kubimenya ko natwe dushobora kuba tubikora, ariko ntibigenda nk'uko twubyifuza ko biri lisansi bigenda. Je crois ko ntibaratahura neza parce que hanini nk'abavyeyi hanini, parce que waye igihugu kirafise coutume yacu abantu bagendera ko culture. Urumva haje umunyamideli kenshi bafata ko ari ibintu bituma jeunesse ija mu buhumbu, peut-être mu bintu bitajanye na culture tuba dusanzwe dufise mu gihugu. Urumva ntivyakiriwe neza cyane. Deja nibahe akaryo abana babo bashobore kubijamo kubikora, kuko basanzwe babikunda, turetse ko babibona mu bindi bihugu
bakabona abantu bafise ubuzima bwiza baciye muri ako kazi ko ndakita kara kazi hari donc nibabahe la chance yo kushobora kwexercer iyo métier harimwo bien sûr ibintu byinshi haba kurondera ubuzima haba kwifashisha muri utu n'utundi bien sûr harimwo n'amakonseil menshi cyane ku bijanye n'ubuzima c'est pas juste ko baza bagatambuka bagafata amafoto bigahagararira ngaho bien sûr mu bunyamideli harimwo n'ubuzima bien sûr pourcentage nini mu bintu by'abanyamideli ifata ku ruhande rw'abakobwa ntibisubira ko n'abahungu batayikora bien sûr mugabo pourcentage nini ni y'abakobwa mais en même temps n'abahungu barayikora ugwaruka bien sûr ruravyitabira parce que bija muri loisir mu bintu basanzwe bakunda plutôt abadukuriye abavyeyi abatwaye amasosiyete canke ama entreprise nibo batariko baravyakira neza ntituratahura neza ikibazo cyo bagihagaze mugabo ntibaravyakira neza bagiye abantu bashirako peut-être des images zivuye kuri Google internet ntibibaryohera nabo ntibibashimisha tubonye mu bindi bihugu bakoresha abana babo bahari abasanzwe bakora imideli twiwacu ntibidushimisha cyane bien sûr turabishikiriza bake mu babishoboye turabiko image ishobora guhinduka mugabo ça serait super yuko baturaba natwe batwegera parce que turabafise abashobora gukora ibyo bintu aho onye ni nka demande fait nokora badufashe kuko n'abana dusanzwe twakira barabidusaba simwe mudukuriye ni mugerageze mubegere mubasabe badukoreshe twebwe ko turabishoboye Mugero Amandine umunyamideli nawe nyene yemeza ko ari akazi kandi gatunze benshi nakazi kuko hariho abo biba bigejeje kure muri no mwanya nyene hariho abo bigejeje kure barumva nakazi igisata c'abanyamideli kaba gikorerwa mu mico ibiri hakaba hariho ubudandaji hamwe no gufata amafoto bariko baratambuka nino kuri iyo nkuru tuciye dusozera ano makuru yacu uyu no musi ariko kuba yafatiye hagati mu nkundire ndabasubiremwo ingingo nkuru zari ziyagize umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abacamanza gutunganiriza abenegihugu kugira ubutungane busasagare nayo mu gihe Uburundi bwari bumaze igihe kitari gito butaronka isukari uko bikwiye ngo yamaze kuboneka muri komine Mukaza n'abatarayironka bakaba bagiye kuyironka vuba nino ngaho nciye sozerera hano makuru yacu nshimire mwebwe mwese mwayakurikiranye shimire n'abakozi bishoka byose kugira ano makuru ashobore kubashikira atankomazi ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza muroranirwa mu banyu no mu byanyu murakoze